Mwarakoze kutubwira felicitation, mwarakoze kutwandikira no kudutelefona, twarabonye ama message menshi ni ukunda mutukunda, ariko kandi nukubeshuza ntabwo ari twebwe twibarutse ntiyaragera nkuko yavuze ati amezi 9 atarakwira napandisha biko kazabayigwiwe. Ikindi ndacari n'abandi bihenze bavuze ngo mu 12 nta kwezi yavuze, ariko amezi 9 atarakwira ico kintu gishobora kuba kuko mwazi twavuze kenshi yuko atafisheri yahabaye. Rero mu gihe twobamara amazi tukagira nyine ibitandukanye no kuri twovuga twoba tubonetse nk'ababeshi no mu bindi byose tuvuga, ariko twebwe ntiduhagarara imbere ya kamera ngo tuvuge ibintu by'ibinyoma cyangwa twandike ibintu by'ibinyoma cyangwa aho najya amafilme dukora tuyakora kugira ngo twironkere views gusa cyangwa kandi dukoze ngo kugira turonke views gusa twoshiramwo n'ibindi bintu abantu bahurumbira kuraba gusumba gushiramwo inyigisho. Rero jewe Kezimana Norasque Ntare VI ndasubiye kumanika ibiganza mukazobona mvyaye amezi 9 ataragera, napandisha mikono kwa mara nyingine tena, haitakuwa wangu tena na mke wangu hawezi kufaa kosa live na muamini mke wangu sisi mama. Rero ivyo vy'amajambo sinzi byagize ibiki ariko hari ikintu kimwe nabonye Hola my people, ndabaramukije amahoro y'Imana wherever ho muri. Nitwa Norasque Kezimana Ntare VI. I'm salvation man, I'm man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Nandi mazina menshi nkuko bibona ndi kumwe n'umufasha wanje yitwa Ibibintu vaccine, Mom Love, blessed woman, solution woman, Madame Kezimana, Mom Love, mama wabo, mama w'abana. Niko yemeza menshi uzogenda muramwita amazina yose mushaka, ariko y'ubuhizi yandi mazina yose muba muri ko muramwita we ntaca mutwaye, na cyane ko hari abagiye baravuga andi mazina menshi ariko akavuga ati jewe igihambaye nuko mba namenye karije muhamagaye. Niko yemeza nkuko mubizi twe twitwa Solution Couple. We are fearless generation. Yes. Ubwoko butagira ubwoba, ubwoko butanyiganyiga, ubwoko butahagarikwa. Twari tubakumbuye ariko kandi sikubakumbura gusa, twumva umwe wese two musanga hari tukamuha yambi n'amabizu menshi ariko Imana itananirwa izaho muri ibaturamukirize kandi batwenze kuri no munsi gira kandi haleluya ibihe bya bintu umutima wanyu ushaka. Amina. Sasa no munsi nitugomba kuvuga ibintu byinshi, murabona ko twaje tunahagaze kugira ngo kumbure tunyaruke tucangamuke wa VP. Sasa ndumumenyesha makuru ariko kubera amabanga menshi y'urugo n'ibindi byinshi byo muri industry kugira ngo mushe kuronka amafilme neza maze imisi ndiko ndamenyesha makuru. Nje gituma rero iyo magaze gutya Imana ikivyuka nkaca numva no kumvuga ibintu byinshi, ariko mamlao baramutse ndabaramukije cyane bakunzi bacu, bakunzi ba Solution Couple, bakunzi ba Twafa, bakunzi urukundo, bakunzi babakozi turabaramukije cyane bakunzi b'Imana. Twifuriza umunsi mwiza, umunsi tumande turi kuwa mbere. Tushatse kubifuriza indwi nziza, ariko kandi tunabashimira abantu mwese mwatubwiye felicitation kubatu abatubwiye felicitation ngo twarose umubebe. Ama message yari menshi cyane, ama appel yari menshi cyane, nanje ndari mu bintu byinshi, hari ibintu nyene twari turimwe bitakunze ko twishyura ama message yose, kwari no kwiyexikiza kubona tutashoboye kwishyura ama message yose cyangwa ngo dushobore kwitaba ama appel yose. Mwari benshi mwari ko muratwandikira ati felicitation mwarose umubebe mwiza iki, ariko nasubiyeyo ntihababa. Reka tubivuge neza. Mwarakoze kutubwira felicitation, mwarakoze kutwandikira no kudutelefona, twarabonye ama message menshi ni ukunda mutukunda, ariko kandi nukubeshuza ntabwo ari twebwe twibarutse ntiyaragera nkuko yavuze ati amezi 9 atarakwira napandisha biko kazabayigwiwe. Ikindi ndacari n'abandi bihenze bavuze ngo mu 12 nta kwezi yavuze, ariko amezi 9 atarakwira ico kintu gishobora kuba kuko mwazi twavuze kenshi yuko
atafisheri yahabaye rero mu gihe twobamara amazi tukagira nyine ibitandukanye n'ukuri twovuga twoba tubonetse nk'ababeshi no mu bindi byose tuvuga ariko twebwe ntiduhagarara imbere ya kamera ngo tuvuge ibintu by'ibinyoma cyangwa twandike ibintu by'ibinyoma cyangwa aho najya amafilme dukora tuba tuyakora kugira ngo twironkere views gusa cyangwa kandi dukoze ngo kugira turonke views gusa twoshiramwo n'ibindi bintu byo abantu bahurumbira kuraba gusumba gushiramo inyigisho rero mwirinde kuza murakurikira ibihuha kuri Facebook ndibadeje mwarabonye ukuntu nanditse sinigeze nandika ngo navyaye sinigeze nandika na postinze umwana gusa n'umwana w'uwo tuvukana postinga na mama kubera uwo tuvukana adakunda social media na postinze umwana gusa na mama ariko abantu bacishiramo ngo nije navyaye guys rero social media ni nziza cyane kuko zirafasha kuboostinga ibikorwa byacu ariko kandi hari amakuru menshi usanga ari karacana cyane ako usanga atariyo niyo mpamvu nari mboneye akaryo kubabwira wa muntu mukunda wa muntu mufana umureke kuza murarabira ubuzima bwiwe cyangwa kumviriza ubuzima bwiwe kuri social media irabesha nkuko nanje noza ngaha nkavuga umuntu ko nshaka kashusanga mwajanye nago uyu munsi nkavuga neza cyo nkavuga nabi rero twirinde ibintu byo kujana na nyabahuru nuko kujana na nyabahuru ego ikintu cyose mubonye jewe nama ikintu cyonje nta cyanditse nta kivuze kandi nta cyanditse mu buryo busobanutse neza pana mu mvugo babarira amatwi cyangwa yiki ico kintu 70 kujana batari ico rero ikintu mutabonye nacyanditse mu mvugo nyine itomoye neza kuko jewe nta kintu cyuwanje kintera isoni kwandika cyangwa kuvuga ndi umu influenceuse ndi umuntu agaragara cyane ndi umu public figure ubuzima bw'uwanje antuka uwo butigishi n'uwo bwotsitaza ariko imbere buragira buramwigisha cyangwa bukamufasha ikintu kanaka rero nta kintu jiwe contera isoni kwandika ngo navyaye cyangwa ngo nagize mariage cyangwa ngo ndafise umugabo cyangwa ngo iki niki ari ikintu kiza gufasha abandi cyangwa iki rero nuko rero mwirinde mwirinde kuza murumviriza ibinyoma namba nanditse article isome neza ijambo kurindi utahure apana kuca wiyumvira kandi ivyo bintu ni nk'akarorero be usanga wahagaritse nk'imodoka nk'imbere ya hotel ukajusanga nk'abantu barakurije ngo uri muri iyo hotel ego basi ntaco muri hotel none barasohokerayo bakarya bakagira iki aho kacomba yari gusambana muri hotel kubera ko babonye nk'imodoka yawe imbere ya hotel rero twirinde ibintu byo kwibwira ibintu si vyiza aho siyo byari ivyo rero sindibaruka ariko abansenga mu banda y'umusengera nzokwibaruka neza frame byo ntabwo bandabifiseko mwizina Yesu bizogenda neza ya umwuzukuru bamwe n'umwuzukuru wanyu umwana wanyu azoza neza kabisa yavyizeye okay nkuko muvyumvise icatuzenga no kubeshiza yuko tutaribaruka ntituribaruka ariko kandi si kuvuga ngo ntituribaruka gusa twagomba no kubwiraho duhanura abantu benshi badukurikirana nimukangwe n'amajambo abantu bavuga turazi ko ngaho ku social media bavuga ibintu byinshi umva amezi byiza na bibi ariko tuge turi umuryango twaje kwidandaza kugira ngo tudandaze ibinyoma oya hama nkuko namanda yivuga twe turabizi yuko twe tutaraza hari abandi bantu bari bahari kandi bari bagezweho n'igihe twe tuzovaho hazoza abandi bantu bagezweho igitutandukanye n'abandi nuko twebwe tuzi umwanya dufise ico tumarira icyo tumarira rero no kwiragiza ukuri no kuvuga Yesu mu byo dukora byose ntabwo ari gutangaza ibinyoma nkuko benshi bavyibaza canke nkuko benshi babidandaza turibaruka murabibona yuko taribaruka ariko kandi narabivuze hamwe ndasubiye kubisubiramo hamwe twagize mariage mu kwa gatatu reka basi tuciye kuri leta zibiri wanashima reka ndababwira n'ikindi mutari muzi jewe uwo munsi wa mariage ari bindori shaka muharure no kuva kuri uwo munsi nawe mukuremo mushaka muharure ku parodise uwo munsi ariko umunsi kurikira
sawa mupfume muhahira kuri uwo munsi kurikira ariko nevu mushake nayo ni murayihose mushake muharoye ku paradise abyo navuze mwabyumvise jewe Kezimana Norasque Ntare wa 6 ndasubiye kumanika ibiganza mukazobona mvyaye amezi 9 ataragera napandisha mikono kwa mara nyingine tena aitakuwa wangu tena na mke wangu hawezi kufanya kosa live na muamini mke wangu senti mama rero ivyo vy'amajambo sinzi vyagize ibiki ariko hari ikintu kimwe nabonye niko mu gihugu cacu abantu bacizera ibinyoma murakwiye guhitamwe abantu mwizera n'ibintu bavuga kubera ko ibintu byose biciye kuri Facebook ari kuri ndatahura Facebook za YouTube nabonye YouTube bagaze ibiganiro bavyaye ibaze nta muntu ya telefone tuvugane nta muntu yaje kundaba kwa muganga okay none muri ivyo nta nifoto babonye cyangwa umuterura basi na fiko mwene wacu abore guterura umwana fiko akunda gupostinga kuri TikTok abore gushaka kuri TikTok ari kumwe n'akabebe ntibishoboka rero mu vyumve yuko ari binyoma ariko kandi naguma ndabwiza ukuri nyimba tukiri muri iyi level yukumva yuko umuntu wese yokwifondera ikintu akaca aja kumbuka agaca babwira nawe mugaca muja nabo turagowe kubera turashize turaheze kubera abantu benshi babiborerewe agaca yumva yo telefone nigwiwe amamegasi wo yamuguriye agaca posting avuga ati Norasque kwa ibintu biki ni nkukundi musuze zawumva ngo solution cup ngo baratandukanye nta kuri nagumufise sinzi mabo mpora numva ngo rest in peace ngarapfuye ivyo rero ni binyoma ukuri urakwiyumviriza nyene ko akakuvuga ukamutelefona murafise nimero zanje niza madame ngaho zirahari unterefone nkavuga nti ego nibarutse uzonzanira agatoki uzozana amata y'umwana ariko utavyo bumvise ntavyumvise ariko kandi tugira ko dushima babandi bari bavuze ati reka tubasupportinge reka tuze kubashikako nukuri mwarakoze bashikako kubibarutsa ariko kandi impundu ntizibora ibungwa sheri wanje umugano w'akazi baramuzi umunyamuravya akazi bami mu bibike ivyo nyene mu bibike bigume bigwira ibintu mwari kuduha hirya yejo bizoba vyamaze kuba vyinshi igihe itariki niyagera sinigeze mvuga ngo je ngo ni December canke ngo ni ryari ngo canke ni ryari oyaye mu bibike umunsi wenyewe ni wagera muzoce muza mubizanye tuzoba tubinezererewe ariko kandi tubabwira yuko turiko turakora ibikorwa vyinshi tubibutse kandi ko turi mu kubahana amafilme menshi mwarumvise ko mu Rwanda twakoze filme nyinshi ariko kandi twarabashimiye no kuri ya mazina mwaduhaye arakaze azina kazi ahubwo mugabe tukiringaho nyene nciye numva akantu ko kuhanura abakobwa bankurikirana hari abakobwa benshi bankunda usanga bavuga ati uri citegerezo canje cyangwa iki umukobwa naho uzoba wamaze gukobwa akaba yamaze kugukwa cyangwa akaba yamaze no kwandikisha muri leta civile hari igihe ubunye biharaga ugasanga umuhungu muragize dot hasigaye amezi menshi mugire mariage cyangwa muragize leta civile hasigaye igihe kinini kugira ngo mugire mariage imbere y'Imana n'abavyeyi ni ntuze wemere ntabara umugabo wawe uzurindire mpakamushitse mu rugo oya bereka ndabwira ikintu cyo kugira ikintu cyo kwibaruka avance ego ntacu umwana bayabonetse mugabo ntibigaragara neza n'abavyeyi bari imvati yo kumbake twako dushigikira ikinyoma nyene n'abakozi b'Imana bo bamaramaje niki rero ntuzokangwe ngo yagupropose ntuzokangwe ngo yagize ngo leta civile cyangwa ngo yagize dote ewe nuburi ku munwa burakoroka ndugu yangu rero nukurindira mpaka ndani kandi ivyo ari abakoneseri bavyiharaje haro nk'ubu ega nk'abo cyo bavuga ngano ne Fanny Lavine nuko kandi ni modo wanje rero haro n'abantu bagira ashinka gwifiko rukagira nka predote ugasanga predote burya usanga atana amafaranga menshi twari ugasanga itwaye nk'umuriyoni akavuga ati uwo muriyoni ndawuhebye ariko kugira ndonke umwana abahungu barabihare bako ugasanga arakugize ko predote akaca agenda no kuyigira n'ahandi kugira mwese zarabavanga ataco yinone abana kubavanga gusa ahubwo kugira zarabasambanya bivuge neza direct abana kubavanga kugira azarabasambanya ataco yinone predote ntigukange dote ntigukange eta civile ntigukange banza mugene n'imbere y'Imana n'abavyeyi bakoma mashi hama
bandanye cyane cyane rero bijya bindi ngo no gutera ivi bijya biraharawe usanga umuntu yarateye amavi yaragize propose yambika abakobwa impeta umwe babiri batatu bane abo umukobwa amaze kubona yamwambitse impeta ati mitari n'ibishaka mu nyumba wapi guys ntimugahendwe n'abahungu b'ibyanwa ntimugahendwe turabiyamirije ariko kandi twabwiye yuko muri minsi hari ibintu byinshi biriko biravugwa na cyane cyane ko mubizi ko turi mu higana gitwa irebe Fanny Lavine nababwire ngene bimeze ego nka Fanny Lavine mamlao munaniyuha bamoya okay nka Fanny Lavine naragiriwe ibakwe ryo kuja muri bantu bashika 23 baje kuja muri competition ya irebe best influencer award nanje nkabandimwo nkabandi numero 19 nkaba nifuza rero ko muntore kubera namba nagize ayo mahigo yo kuba mwabo 23 mwabo aba influencer bo mu Burundi 23 namwe kugira renzo buwambe sishaka kuba uwa kabiri shaka kuba uwa mbere kugira nzobe uwa mbere n'uruhara guwaye kuba nagiye mwabo 23 n'uruhara nakugize kubikorwa byinshi kandi vyiza mukangurikirana ariko mwari bigizemo namwe uruhara kuko iyo mudasharinga ntibari kumenya abantu benshi nkuko bazi ariko ubu rero uruhara rwanyu nirwo rukomeye cyane kuko jewe ntaco nokora ngo bikunde uretse mwebwe hamwe n'Imana nkaba nifuza rero yuko uca kuri site web ya irebe hama ugaca winjiramo ugaca ufundi kinjirimo indani urabona ahantu hari amazina bariko baritoza ugaca ufyonda kuri Fanny Lavine byiza tubaye kajya ka video ubigira nibaza yuko umuntu aza kubaha ka video taza kubacishizamo ka video ariko kandi imbere yuko tubacishizamo video hari gihe usanga mukeneye link maza gusangamo link munsi y'ikiganiro cacu usonzemo ngaho aho handitse nyina amaziri titre nyine yitwa solution cup ucufyondamo hagati baza kubona nimero zacu baza kubona Norasque Fanny Lavine ucubona na link iyo kugura winjire muri iyo irebe niba babona rero iyo link uzo gucufyondamo iza gucikutwara direct muri iyo site web kugira ngo ushe gutora Fanny Lavine impamvu ushe gutora Fanny Lavine ni iki nuko Fanny Lavine atakindi kintu na kimwe avuga atari ubutumwa bwiza ndabizi yuko hariho abandi ba influencer n'aba influencers benshi ariko Fanny Lavine turamushingira intaye twese igihe cyose twigeze kumva ariko aravuga ibintu yareka avuga ibintu byiza bihanura ibintu umuvyeyi wabonye bitomotera isoni Fanny Lavine igihe cyose uzomubona azoba yikwije Fanny Lavine cyose igihe uzomubona azoba ariko arigisha swati abana swati abavyeyi swati ugwaruka nivyo azoba arimo rero umuntu nk'uyo turabizi ko muri benshi mwavuze ko mudukunda nimufise n'amafaranga mu yaduha ariko cette fois-ci muri buno buryo tugomba yuko mudufasha iyi award izodufasha wanashima sinajye amafaranga ariko izodufasha kugira ngo turonke access kushikira abantu benshi bumve ibintu namwe mudukundira ari benshi rero guys nidusarara niduhogora turabizi ko mudukunda maze kwitwereka kenshi twarabibonye intambara zabe nyinshi muratugwako muratugwanako no muracari kumwe natwe sasa hivi tubemete kumbure Fanny Lavine murabibona yuko ari mu kwibaruka ngira tuja dusubira muri baby shower tuja dusubiraho duserebure iyo award kubera ko umenga bazoyitanga itariki imwe y'uko 12 sitariki bazoyitanga mu 11 itariki ntibarayitangaza uko 11 mu 11 vala rero ariko urumva abamaze kuyitanga tukayigumana muhira haci iminsi no guca dutegura rero baby shower warakize mu shusho wanje nje dutegura baby shower hama tukayiserebura hama tukavuga nyine dushiye kubikora ariko kandi tubibutse ko tubakunda hama kubakunzi ba solution couple mwaragumye mungira ngo ndabakore prank ariko urabona yuko ndamukoreye prank akagwa hasi nuko ngo ya prank itababaza ntibaho prank itababaza je nta niyo noshobora je prank itababaza ntayo noshobora ariko bijya guma yigera ntibaze ngo birangyohera kumbure vuba nanzo ngomwereka yuko jewe nkaze ntari bwana ariko nakuraje kandi nabandi bariko baritoza mu bishire mu mwete kumbure mudatoye twege ntaco bitwaye ariko turabikeneye ko mudutore ariko nabandi mumenye ni mwaba bambere icyo muzofasha abantu nawe kwitoza gusa hama ngo mube aba influencer bi bakajagari igihugu cyacu kirakeneye abantu b'ubwenge
igihugu cyacu kirakeneye ugwaruka rubona kure rufise imigambi myiza y'akazoza musanze mubizi na vision turimwo turakeneye Burundi bw'isuku Burundi bw'abantu bahaze bw'abantu bafungura bw'abantu bafise ubwenge bw'abantu batera imbere bw'abantu basenga rero nimuze duhindure igihugu cyacu tugigumize uko basokuru bacu bagiduhaye ari igihugu cy'amata ari cy'amata n'ubuki tugisigasire canke tugikomerezeko hama natwe twerekane ivyo dushoboye twavuze ibintu byinshi no munsi ariko kandi urugo series irabandanya uyu munsi hasohotse igice cya 32 episode ya Fando n'ahandi ngeze rero ndibaza abariko barayikurikirana murabibona uburyohe burimo kandi muri abo buryohe gusa murabe inyigisho irimo na cyane Chamu cha patiri ati muraraba ivyo mvuga muraba ivyo nkora hariho nko mushobora kwanga kubera ivyo yakinye ariko ivyo ntibibatere kwibaza ngo urya muntu ngo kurya kuntakina hariho ahantu twigeze kugenda baca babwira fiko ngo no mu buzima busanzwe ngo ngira ngo umeze kurya ngo urakunda ngo bakobwa ngo n'abadamu ngo urabasambanya urumva ivyo tugaragaza muri filme ntabwo ari bwo buzima bwacu ahubwo gusa twambara amashusho y'abandi bantu kugira ngo ubutumwa bushoboye kubashikira murabona nka Maria nagize n'akamishi na soko jiki akajya murabizi ukuntu mbameze rero filme n'ubuzima butandukanye ntimuvyitiranye ariko kandi mubandanye muyisangiza abantu benshi kugira ifashe benshi bashoboka ni série iriko irafasha ingo ni série iriko irafasha abantu bakiri mu mahitamo mu guhitamwa abo bubakana kandi na série iriko irafasha mu gakiza k'abantu hari abantu bibaza yuko kuba umukizwa wo gushira imanza abandi cyangwa kuba umugozi w'Imana ari kubona ibyaha by'abandi cyangwa iki oya Yesu ahubwo yaziye abanyabyaha nyene ibyaha byacu kugira aducungure dukure mu rupfu aduhe ubugingo rero we namba waramwakiriye Yesu ntucubona kumenga bataramwakira nabo gupfa cyangwa uwamwakiriye agakora ikosa ucumenga ati we ntukwiye no kunyegera oya ahubwo iyegerezo nyene nakiri mu ntege namba uhagaze wumva uhagaze kugira nawe ushobore kumukomeza ako kandi ndabibutse ko ubuntu bw'Imana gusa aribwo butuma tubaho mwarahezagiye sana mwumvise mama pasta ariko kandi vyari byishema vyari vyiteka vyari vyikondera kuba twari kumwe namwe mwashe gudukurikirana ku ma platform yacu Fanny Lavine official kuri TikTok Fanny Lavine official kuri Instagram na Facebook na X hari yitwa Twitter asigariyo madame Fanny Lavine ndabise n'umuhungu wanje kuri TikTok yitwa Joshua Dance na Aina Alasia bose bakora neza ari nabo mubakurikirana ari amazina yaranyisha kumanyereka nuko rero nkabandagite promotion ngirarandiye rero sinzi urangiza uvuga gute tubibutse yuko gutora bikiriko birabandanya hari n'igihe utora bagaca bakubwira ngo kuyereke kutari robo ucusonda mu hagati ntugatinye kandi ucusonda mu hagati amuvyonzemo baca bakubwira ibintu ushwazisa barakubwira uze gusoma rige bakubwira ngo bisi ucusonda aho hantu hose abona mu bisi canke ikinga canke imodoka canke inzu ivyo bihejeje ucusonda suivant baca bakwereka rya butora Fanny Lavine umanuka hepfo sonda Fanny Lavine ugacumanuka kandi ugatonda vote uragira Fanny Lavine ugacumanuka ari ahantu bakwereka email ushiramwo email yawe hama hepfo yawe bakaca hakaba handitse country nukwerekana igihugu urimo ukaca wandika namburi Oman namburi America namburi Burundi namburi Australia ukaca wandikamwo igihugu urimo hama hepfo à droite hari ahantu handitse vote mu kantu ka blue ucyo ndaho nyene baca baguha message ivuga ngo wakoze gutora utarabona iyo message urumva ntuburaheza ako hariho n'abandi umenga biza biragorana ugasanga barinjiye muri link bakaca babona ajya amanota gusa dufise rero ntibagatinye nakone barashobora kurindira umwanya hama bakaza gusubiramo cyangwa neje tuzobandanya ariko ijwi ryanje muri bike kuko email imwe itora rimwe telefone yawe itora rimwe no ijwi ni ry'umuntu umwe rero ijwi ryanje muri bike ibyansi y'umunsi neje muzogire nahigeje mukomede ariko mpaka ijwi ryawe uri duhaye
bizorangira itariki imwe y'uko 11 niho bizorangira gutora rero no kuvuga uyu munsi byanze ntuce uvuga ngo reka ngo rero ngo ndari kwimye ngo byanze ejo uzosubira ugerageze wongera ugerageze ariko kandi tubibutse ko ufise ajya amamega akwiye apana ya Facebook gusa cyangwa ya ntuze gusa ya WhatsApp gusa ufise ajya amamega akwiye kandi bitwana amamega menshi ntugatinya ko nyene abaragaciyemo sezera numva umenga sinubasezera ariko kubera mwana turahagaze turina umenga hari n'akazuba reka tugeze ngaha ntacyo tuzogaruka arejereje bundi ndabwiye ko ndabakunda cyane ndabishimiye cyane ni mama Lao mama Twafa blessed woman solution woman madame Norasque ndabitse ko ndabakunda cyane kandi n'ukuri ndanabizigiye cyane impamvu ndabakunda nuko mu ntambara cyane mpora ndababona mbarikiwe sana thank you ibi biratugora aho byerekana neza kandi stambo kuma fama Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana wherever muri nitwa Norasque Ntare VI Norasque Solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable I am man of God I'm unstoppable I am man of God I'm unstoppable ariko kandi today ntewe ishema ntewe iteka wabonye shukare niki jana nakapoda reka manjye ndisigaje Nafudo tuzabisoma. Jane nimushire mu buki kwere ijo izuba yatumye Okay? Are you ready? Okay, uza kubikata abantu ndabindi. sawa Action.